ndabona ko show ya Natasha imeze neza marage kutabuza utunenge je show ya Natasha ubwo ndayibonamwo hariho vyiza yateguye vyiza kandi vyiza cyane yego haro nibindi mbona yarakwiye kongerako canteye amakenga nukuntu Natasha ari umukobwa kandi no ngaha mu muziki wacu dufite abakobwa benshi baririmba kubera iki atamukobwa numwe yatumiye muri isho. Muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungaragize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Kuba ari hanze yacu nkundira ndababwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Nongera ndabaha ikaze mu kiganiro cacu arico cyanyu mushikirizwa na jewe Omario hamwe na Minyoni. Yo guys, welcome guys. Ibaze guys, umuntu abidondo irya mbere nkabandi ngahandi umukobwa akaba yankwaye ijambo bitse vraiment gutese ni bien ega mwari mwaradukoronije abakoga niko kibara abasore barondera agateka k'abakobwa hano kagiye agateka kacu kuko mwagomba mukatwire ladies first iryo teko riri kuraba ni power first ladies after ego komana ya kandi power barabizi ko ari z'umuhungu sawa ndeme basi ntakonde bakunzi bayagatse TV mumeze gute nkuko mubibona muri kumwe na Minyoni comme toujours uno munsi ndi kumwe na Omario mwe mumubona gute vraiment wewe ugumbana gute ndakubona ari fresh sinzi ko bakunzi bayagatse TV ko niko ndakubona ko wakubona udushire muri commentaire mutubwiye ngene mumubona turi kumwe uno munsi tuje kuganira ariko mwabonye ko malgré ko je naissance kumwakira niwe yatwakiriye mu kiganiro cuno munsi ariko ntaco bitwaye ko duhuza subundi turihuriza kandi umugabo ari ijambo abakobwa nibo barindira yuko babaha ijambo ko baduha ijambo nanje ariko natekereje naho byangoye kwakira umeze gute none nawe je meze neza tu abakuri imisi ni meza cyane muri buja vuri wanagote hahiye amasho muri sama ni menshi sinibujumbura gusa no mugisa na ruguru na Cibitoke barimo barategura Ngozi Muyinga hariho zafata imisaraba wewe azogira igihugu cyose ngirango azozongura igihugu cyose yazogira tuwa kandi ni vyiza cyane je nimwe ndabikunda kuko izisama niho abaririmbyi abageze yuko basarura cyane bakoze igihe umwaka wose bakora batinjiza iyo habaye sama nk'irero ntibayivyaza umusaruro ngo bayikoreremo akanoti mbona umenga ni igihombo kiba gikomeye cyane kandi nibaza ko n'aba diaspora baba bari rofete rero je ndakunda aba diaspora badushigikira bazishimire abantu bagira effort urabanza ko n'abantu bagira bashigikira abaririmbyi surtout aba artiste n'abantu bagushyigikira uko biri kose kandi n'abantu baba like ndakunda vuga aba artiste no batandukanye harimo abaririmbyi harimo aba dancer harimo abagira ibintu by'ikirundi bigenda mu byo bitandukanye keshi rero kubera ko abari sama aba diaspora benshi baba bari mu Burundi ni nakaryo keza kugira ngo umuririmbyi ahure no mu diaspora mukunda bikoza ramusigira akantu rega kandi kindi mpamvu nazo ko aba diaspora ari bo bafasha abaririmbyi cyane nuko bo mu mutwe baba bamaze kuguruka bakabona nk'ubu twogirirwa ibakwe aba boss bo mu Burundi bakabitahura cyo kimwe n'aba diaspora Uburundi ndibaze ko bwotera imbere cyane mu muziki no muri art muri make kuko abenshi bigoye mu kutadutahura ibidukora babona yuko ugiye mu muziki ukubaye umuvayu ivyo bintu ndipfuza yuko mu mutwe vyo bavamo ariko aba diaspora ivyo bintu ntibikiri mu mitwe yabo ahubwo nje uvuza akantu ko gushigikirana ko mu Burundi ndabona ingene like abantu baba diaspora vraiment like igihugu cacu kugira ngo gitere imbere bafite ifoko n'abantu baba boss ko aboss mvare bategereza gusupportinga abaririmbyi mu kubaha amasho taza amasho aho ategurwa na ba Simplice bagwize tungo batandukanye mugabo hari umwe n'abaminimiza mu bibanza bakoreramo ugasanga umuririmbyi ntafite 3 yo gutwara kamera ngo yikorere ibikorwa vyiwe kuri hoteli kanaka kandi hari amahoteli meza ugasanga wowe ntutahura ntuze ya publicité like umuntu ugira publicité ingene ibintu bimeze rana nk'ikibanza ingene ciza toza gucereka abakunzi bayagatse TV kugira kwemera gukorera ngaho uyaza ko batari ubwenge batera imbere kuko iyo bavuze ngaha nubwo bari abantu babiri
bumva iryo jambo ati oha cafe bakayibona hariho impact iba nande turavuga bashitse ati nk'ubu je hari umuntu ejo yantelefone yarambwira ati ahantu nzoshika namaze kuhabukinga why narahabonye uko nyene ku bantu bahagiye hama ndababaza ahantu nihe barahambwira bisabwa bitahure benshi aba boss bafise amahoteli ngaha anya ibujumbura usanga bavuga ati Jeff izina ryanje je hoteli yanje birazwi nta yuzura ngo nta yuzura ngo urushingovyi bavuga gute reka dufate ko muri rusangi nta muntu yiyuzuza wenyene kandi ikindi naco aco kibanza cawe ni publicité de jaguna kuko ndazi ko ari abantu bama bari ama publicité kandi ku mafaranga menshi ariko twabigize ko turata ivy'igihugu cacu ko ari vyiza mu gasanga hari abantu batabitahura guys mubitahure please karagaciyemo reka tuje rero mu gikorwa nyezina catuzanye imbere ya kamera no mu invité wanje Omari Omari muramfasha Omario muramfasha kubera ko je urumva namenyereye utuntu twababinyone twabakagaga ibintu dijgenre so sije dijure ndayivuga cyangwa uyivuge okay natanguye usinoguma ndakwiba ijambo ngo nawe ndari guhaye no munsi nje tuvuga ku gikorane ca Natasha kizoba itariki zitatu ukwezi k'umunani kuri Hotel Source Dini La Boss Concert. Yes. Igitaramo ca Natasha tuje kugira commentaire. Tout d'abord tutanga kumufelicita kuko nibaza ko ari mu bantu bambe ni mukobwa ngira ngo wambe ateguye show ku gatwe kiwe nta munyamahanga ikirenze kuri ivyo mu kibanza atari mu kabari kuko rero nategura ibintu mu kabari nk'ubu nyitegura ibintu muri arena abantu bategereza kuza ko no muri basanzwe bazanye ata bintu bihari mugase usedini bose abajanywe niyo show ntavyo kuja gusorera kuri usedini ko twese turahazi harazimvye like ubugiye kuri iyo show nyene so twegere d'abord mu felicite ariko tugere de commentaire nk'abantu ndazi hariho abantu bashobora kugira de commentaire bakavuga bati why Natasha yagize ibi yawe yagize ibi nahanye rero kuza mwumvirize tuvuge bimwe mu vy'abantu bafise ko amakenga jewe icambere ndabona ko show ya Natasha imeze neza marage kutabuza utunenge we nawe as umuntu amenyera ibintu vya entertainment ni gute ubona igitaramo ca Natasha je show ya Natasha uburyo ndayibonamwo hariho vyiza yateguye vyiza kandi vyiza cyane yego haro nibindi mbona yarakwiye kongerako je nta kanenge Paul mama ndamutora ahubwo hari icyo mbona yarakwiye kongera canke tukavuga tuti nimba wewe ariko yari yabiteguye tukamenya impamvu ivyo twebwe tubona ko yarakwiye kwigira atabigize ufite ashobora kuba bisi impamvu ejo niho natahuye bigira vya nambari Burundi nambari Bujumbura Music Awards nibiki ibintu nyivyo nyene BM antu bazisepa niyo natahuye impamvu bashizemo bagiye abantu kubera kinaka mutamushizemo ugasanga baramupropose ranka cyo ugasanga baramondeye kuri telefone baramubura ivyo nabibonye ejo mu kiganiro Santa yari karakora kuri Buja TV wo rero as umuntu yabibonye mbo icambere rero je nibaze ko muri isho canteye amakenga nukuntu Natasha ari umukobwa kandi no ngaha mu muziki wacu dufise abakobwa benshi baririmba kubera iki atamukobwa n'umwe yatumiye muri isho aho kantu nanje narakibajije turavye mu giteramo tubonamo Double J B-Face D1 Lolilo MB Data wait uyu Fabelove hamwe na Kiriku icambe umuntu yibaza why Natasha atiyumviriye ku bakobwa kandi tubona ko ari abakobwa bari mu bikorwa ba Monia Fleur kandi bashoboye ba Vania Ice bafite indirimbo vraiment nziza kandi ubona ko bari ku bikorwa why Natasha atashizemo nzingira zo bitwishura gusa nanye mu twishura uko mwabibonye ni kubera iki ego urumva hama iki criteria yafatiye ko abakobwa nayo bafise like nayo bafise abakobwa je gusa mbona bashoboye kandi nanje bashoboye waye atabatumiye ni ibintu turiko turibaza twebwe abakunzi bacu canke abegereye Natasha baba baraganiriye nabaza kutubwira muri commentaire kugira ngo maybe none baza kuraba ikiganiro baze kuvuga bati ni impamvu
hama ikindi naco kubera iki yashimye kujana irya show kuri Source du Nil kubera ko atayijanye kuri rya Club Hotel ngira ngo yashatse guteza imbere abandi none Natasha no dukora umuntu asabikanya ngira yashatse guteza imbere abandi batubwire kubera ko Hotel Source du Nil n'ahantu hari VIP plutôt Hotel Club Direct Tanganyika n'ahantu hari VIP heza wayitabijanye kuri Hotel Club Direct Tanganyika no tubazo tuba dufise ego mugabe je nibaza ko yashatse like ahantu horohera abantu kuko c'est ibintu bya déplacement biragoye ariko numvise ngo yarafasha amabus yose azoba ari hajya nuko abantu bose naho bataha bazafise amabus abadeplace abataha na mujoro yego yeah ico ni kintu yimvire ko ciza big up sana ikindi fise nk'intererano nta kuntu hoza haraba edition ubona yuko ubunya niyo show atunganije ngaha anya muri Samahi Bujumbura nta kuntu yoca akora nko mwakuza kaciza aragira edition yindi voilà nk'ubunye akavuga ati la boss concert première edition ngira ngo ivyo azobigira mu gihe azoba yabonye umusaruro kuko hari abantu bategura cibitoki summer time niyo bavuze bati twateguye gutegura ama edition tubonye akarusho kuko urumva umuntu ategura akarusho nawe nyene peut-être ko niyabona ngene bimeze azovuga ati reka ngume ngira ama edition ko nabonye yuko igikorwa canje cakunzwe wowe wavuze amakenga yawe nane numva nshaka kuvuga amakenga yanje kuri iGiteramo kizaba itariki 3 Shara Boss nayibajije why atatumiye bajya ba upcoming like bajya abantu bariko baraza ba DJ Fernando ba Dramati ba Melanin Boy abantu nyine bari abantu benshi ko barazamuka bawizidiza bajya bona bakera bawizibona bakera uramusazishije rero oya ujya vuba man gusa nagico kibazo ndagifise ni kubera iki atabatumiye ego why basi atashizemo akiyumviriye kuri abo bantu bashasha eske baradirinze ntivyakunda basi yarabarondeye bimeze gute nikibazo twibaza sino ibintu bimeze neza vuba ku kintu cerekera abantu bari hafi yiwe hari tumaze kuganira kuri iki kintu cerekanye no gutegura urumva ko integura ari nziza vuba kandi imeze neza ikindi kintu cyangiye muri iyi show no kuntu harimo D1 yego D1 no umuntu akunze kuryamirwa cyane yego kandi no abantu bose yashizemwo urabona ko hari abantu badakunda kwimvira ko cyane oya nje ndavuga kuri Doriro na D1 na Fabelove abantu barakunze kwiyumvirwa ko cyane hagize ibiteramo ariko kuri iyi show ya boss concert urabona yuko plus Fabelove na B-Face bahuriye kuri ubwo je nyine yazaza bazakore bato cyangwa naga surprise baduteguriye kuko nibaza yuko iyo bato yo biryoshe sana hamwe bohurira ari babiri kuri stage bajya nta muziki bafitaniye abatipe na Fabelove na B-Face ico nizo n'abantu babiri barapingana gusa je ndisiri yuko backstage barahuza kandi barayagiye bahuye nko mu bubari yego kuko ndibaze ko bazi business iyo barimo barazi business barimo sinaze ko bagira beef nka zimwe z'abana zo ko umva ngo muhuye ngo mwogwana iki nibaze yuko bari muri rap business aramva yindi bavuga ati je na kareka dupinganye kugire tubikuremo inyungu runaka sinza kandi kantu wabonye sinzi ko binyene vy'ama buzz yabo je sais pas mugabo Kuri ko ari umwene yanditse yihaniza B-Face nabibonye nige bintu en plus Fabelove kuri stage imwe na B-Face hama Kuri kuri stage imwe hama Doriro kuri stage imwe na MC wiwe ni amevro ibibazo ni jojo show goreri ryanye munazosiba azobaciye cyo shaka kuzona no kuri gebiri nyene ame pro azitora gahamagara Doriro baswe kugwana yaramuhakize hama Kiriku acha ha micro B-Face ego vrem bara like jeno mu wese azavura zaratana micro yiyo ati je urya naka nta micro yo maze ukoresha mu DJ wiyo kuko ahanye nsinzi ko yibutse ujya mu DJ ntozeye ngenda aba DJ ni bangahe aba DJ basizeho bangahe numwe voyons ndabira mananje we biriko birafedingo
MC Macha de la capitale nami aha ndiko ndara umu DJ wabo ni umu DJ zabavugira nta mu DJ washizemo oya no uvuze ninde ntuzeye kiriko na DJ Israel azobari ni DJ Israel na DJ Tok DJ Israel akiri kurabizi ko badahuza uriko ko bigeze no guhangana mu kiganiro Hit Connection je bige ibintu sindabifata nko kudahuza kuko ibintu birinze bivugwa kandi umuntu abikubwiye akabikubwira muri kumwe live uwo muntu uga ntabaromasi wawe urabizi harige umuntu agumana umenga ubu bufise recommend umuntu atahura ibintu bya entertainment simba mbona yuko ibintu nk'ivyo bukwiye kubizanamwo amashavu beef umuntu jewe nyene umuntu basi muri buno buzima tubayemo abantu benshi biragora kuza kuguponda live akuvuga insaku kazovyumva mu bandi bantu je rero umuntu antumbereye akambwira ibintu adakunda kuri jewe uwo muntu ca namwegereza nkamugira inshuti ahubwo je ndibaze ko DJ Israel na Kiriko ahubwo ubu ni n'abagenzi rero ndose n'inkuru hari abantu mu Burundi abo mu Burundi baye mentality ufise abwo sinki y'abarundi kuko abarundi la majorité bafise akantu ko kuvuga naka bwa bundi biri bya base barankukuri sinzi kurabibona barankukuriya oyi kuri koko nta muntu numwe atakwanka ariko kurafasha kurabaza ariko kurafasha umuntu aje akubwira ati kubera iki nkakiriko yari yambwiye ati sinomva uburyo uvuze inyamahanga twe turi ngahanya umuntu nkawe urumva ukadefanda kandi niza bivuga ni kuvuga ivyo bintu vyarabaye yego byarabaye kandi ivyo bintu tunabihanure n'abantu urabona ubu cyane abantu bakora ku maradiyo jewe mari umuntu ushimira simbizi wase mavumo umuntu bita ni menshi from mugabo simbizi rakunda kuvugira umuziki w'u Burundi like ariko aravuga ati nimwe agaciro ariko kuko simbizi ntakoresha amajambo akomakomeye kaje aravuga ati nimwe agaciro uwo wese amenye ahantu like amenye agaciro kiwe nimba guha stage y'iminota 20 koresha iminota 20 simbiza akunda gukoresha terme avuga ngo reka umuntu wa stage mugiye mu Rwanda bakaba iminota 30 reka kuri iminota 50 ubwo umuntu ko muri y'abafana yaryohewe sana yaryohewe kandi ku baraperi baba bari connected n'abafana ukuntu rero n'aba DJ nibaza aba DJ ko bakwiye kwihanura nabonyene bakavuza indirimbo cyane zo mu Burundi vraiment ntibigora bisa mukini naco urana ko Burundi bakoze bakora umuzuko mwiza ego misi bari bajya barimo baradukubita amahiti ibintu birangyohera kandi kindi abantu je nibaza yuko ibi bintu bikora ko cyane n'abantu bakora ku maradiyo bamwe barikosoye bamwe baramaze kubitahura je amaradiyo numviriza nkumva neza ko kuvuza inyamahanga bibagora ejo niko ndaraba televiziyo mbazana indirimbo za kiradodora like barakwibutsa nyene gwa muziki kandi ubu nyene bakakomeza bakawushiramo ubwo abandi bantu binagora cyane n'abantu bavuza muri buno bubare bwo muri ville aba bantu nyambari hagiye barimo bakira abantu bavuye muri zino quartier zifise zo mu giti twokwita bo mu giti abana bo mu gise bajya nabo rabizi baraba amakanari plus ama Star Times mamona umenga baba bashaka kubaha zijya basanzwe baraba aho kubakundisha umuziki wacu wo mu Burundi bakibagiza yuko bajya anya impamvu zijya ndirimbo bazikunda zijya zo hanze nuko baziraba cyane kurajya amakanari plus ni kuvuga burya haba ikintu cha promotion izo ndirimbo zirabashikira cyane yahinduye cano ni zashikirako ni kuvuga nabo nyene bagiye barazibakundisha mu maradiyo basohotse bakumva zijya nyene zo mu Burundi fendofe bazozikunda cyane reka rero twizere ko basi bazokosora kugira ngo umuziki w'u Burundi utere imbere ubandanye utere imbere je gutera imbere mu menga twamaze kuvugawe dusigaye tubona abadramati bagura imiduga nk'ijya anya Fernando bakora mu mariage meza nk'ajya simbizi atunzwe na entertainment sinabonye mariage yenge mwebwe abagiye ngo bari baraniyongiye
My guys ntange ngo bagiye ngo bariyo ngo yariyongera kandi basi jewe baba bizi ko ntekereza kugenda nk'umujournaliste bamvuze basi abafana muri rusange byari biryoshe sana yari mariage izimvye meme na bamwe twitangwa na diaspora na diaspora bake bakora mariage nk'ijya ijya promesse imbizi jewe man je nakubali sana nabizi none wewe nta reka ndakubwira je namaze kuja mu mariage menshi y'aba diaspora usanga ukuntu ziba zimeze nuko baragenda muri sari zimvye cyo baracitaho no mu cameraman abazimvye hama bakanwa bakanabongera bakongera bakabongera ariko hageze ikintu citwa dine baca batanga ama invitation baca bayitegurira handi hantu kuburyo umuntu adafite invitation ntashobora kugenda gufungura ariko simbizi kwinjira yari gratuit na invitation bagusaba kunwa baranweye no gufungura barafungura je mu numenga ico ni ikintu ciza shima yuko industry yacu arantu yavuye haronana amaze kugera of course reka rero je nizere ntitwobimarerega reka turi kurambira abantu icyambe tubazi Felicite umuziki wo Burundi ugeze kure icari catuzanye yari Natasha tumushimire bro antuka nitwaronka nubwo malgré ko twuko dufite ibyo tunegura ndabizi ko iGiteramo gitwara uburyo bwinshi sasa 2 gisaba kwiyumvira sanga mo yiyumvire warafize impamvu yiyumvire baginkanye n'iGiteramo ariko bibaye byiza akazotwishura navyo it's okay ni sawa ayo bitubwira kugira ngo abantu kuko abafana hari gihe biyumvira akavuga bati okay none tutujijwe ryabo misanga tutujijwe ry'abafana tujijwe y'abazoza mu gitaramo cara boss akavuga ati twari dushaka Fernando ko kutamushize mugasanga niwe kumushiramwo igiti gica abantu bari kwiyongera gasanga shizemo dramatic igiti gica abantu boza abafana ba dramatic bari kwiyongera rero reka twizere ko byose bizogenda neza bizogenda bien kandi abakunzi ntibayera mu bindi ushobora kutabatumira kuri edition akazobatumira ku yindi aho kandi tuzubonye byiza no kuguma muri bwa bumwe tugaheba ibintu by'inzika ibintu by'amashari urumva tugakundana tugashira hamwe cyane sino irya shoje ndizeye ko izogenda nizijana kwijana cyane bro tuzoza no kubabwira feedback ngahanye no kuzagenze niyo tuzoba turi mu show ndenzo umva je urabizi turi kumwe backstage urumva tuzoza tuzobereka amavideo tubereka nyine vyagenze twongere tunabivugeko guys don't miss sinobasezera ngo mpeze murabizi ko twamana kameramani kaguma twenga yagewe na emission yacu nitwobiva ngo bihere plito wowe ubonye muri commentaire hari ico ushaka ume intozi n'abazaniye umuntu jewe je ndavumbura murambwiye ko navumbuye neza canke navumbuye nabi sezera abakunzi bacu merci sana ku muntu yadukurikiye kuva tugitangura gushika kuri uyu munota wa nyuma nizere ko tuzongera kubana la fois prochaine kandi ibintu bizoba bimeze neza tuje mu gusesengura tuje gusesengura show kumfasha gusesengura merci namye kunyakira big up sana ciao ciao